urashobora gukundana n'umuntu urusha ibintu cyangwa urusha amahera cane gose. uzokunda nyene kumva ko umwubasha. No mwubaha ahubwo nkarushiriza no kumwubaha. turatandukanye. Nani n'igiki kibasumba kubaha abagabo ngo nuko mubasumba ibintu munsigurire. Tuvuge nk'ubinzu ni umugore n'imodoka ishaka bari y'umugore, umugabo azokumari le chef de la famille, maze kwambara impuzu ugera hagura amavi, uri umuntu yiyubaha. Nashaka kukubwira ko agateka karihabwa. N'uyuhe mwamikazi canke sinzi ko mukunda kubona aba première dame abagore bakuru b'ibihugu canke abami canke les princesses muri amape akiri muri hwayo agifisa amahwayome, umwana w'umukobwa agenda yambaye impuzu ngufi mwabibonye hehe? Koki kandi ibintu byo guhena no kwambara nabi bifata abamama n'abakobwa, je nta mungu ahena ndabona ivyo bintu nibiki. Nagira ndabwire ahubwo ariko bararonka abagabo ubu nabambara birebire abavuta none ko bararonka abagabo ubu. Hello la famille, j'espère que mumeze neza. Ku ruhande rwanje meze neza cyane. Turi mu kiganiro Let's Vibe mushikirizwa na Ange Kesigira neza kuri Wagos TV. Twibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose. Nkuko musanzwe mumenyereye mu kiganiro Let's Vibe tubazanira abantu batandukanye, impano zitandukanye, tuyaga ku ma sujet atandukanye. Uno munsi rero twabazaniye umwigeme ndibaza muramubona imbere ya kamera, mwigeme mwiza. Kamera bari kazaza muzumiga wenge naberewe. Muhere ku maguru. Shikare ku mushatsi. Ndibaza murabibona wese ko aberewe cyane. Kandi mbona usa neza. Tubaze tukwakire ibindi turi kubaza bunye baturakwakiriye muri Wagos TV. Murakoze cyane. Uwo twidondora akazina n'ivyo usanzwe ukora. Jewe amazina abavyeyi banyise nitwa Greta Nini Nahazwe. Hanyuma nkabandi umunyeshure kuri kaminuza y'umuco kumutanga. Hanyuma nkabandi umwigeme nka nkunda Yesu. Jewe uko sanzwe nzi murambona yeba ku platform yiwe yose handitseko ngo Greta wa Yesu. Kavuye abariko mpera Greta wa Yesu. Novuga yuko ari akantu nishiriyeko. Ego sinakishire ko compter mugabo fise mukuru wanje niwe yatangiye kukanyeta bivanye n'ingene abona nitwara canke inyambaro canke iki ari gisusanga bagutazire nk'akazina bivanye na vie quotidienne yiwawe lifestyle yiwawe usanga nyene baragwaye nk'aka wibaza ko yewe yari kuye kuki uko kuntu nyene witwara gute premièrement? Ingene nitwara sinitwara neza gusumba abandi ariko yararaba basi akavuga ko nk'umunyambaro hari nk'umuntu kera wasanga yambara ibintu birebire canke bivanye nyene nk'uko usanga menga kuri muri generation yiwe yari distinga canke akora ibitandukanye n'ivy'abandi usanga rero bamuha akazina ati we vraiment usanga nk'umuntu yambara birebire bamwita ngo n'umukizwa ngo n'umukizwa aho kurashaka gusanga atari n'umukizwa gusa yakuza vyambara none we nturi umukizwa je ndiwe vraiment mpane ko oya usengera hehe Greta? Sengera mwishengero ryo kwihana no kwiyeza kugira ngo abikanguro kwisi. Nkaba nomenya naho itumbere n'iryambere ndaryumvise. Basha ntimupfuye ho ndumupagana ariko n'iryambere ndaryumvise. Watubwira basi neza aho atumbereye nk'abakeneye kuza gusengeraho bakahamenya. Ni Mucarama Avenue M Forest numero 99. Ego. Akeneye kuja gusengera mw'isengero nibagene ingene. Ni byinshi naka abbreviation bifise. Naka abbreviation nyene nuko ryose. Repentance and Holiness Church for the Revival. Apa. Jiwe umuntu akenshi mbona yambaye ikintu kirekire nk'ikazi dende ijipo dende je mu mutwe haba hariko ari umupanekode. Wowe basi we nkawe ukuhora ubibona ntubona nyene abantu bapanekode ari bo bakunda bambaye ibintu birebire canke abamizirima gusa abamizirima bobo basi biba byitandukanije kuko urashobora kuba distinga ati uno muzirima none umupanekode. Wewe ubonye umuntu yambaye impuzu ndende wowe akesha uca wiyumvira ko wari umukizwa? Ego cyane gose kandi ugiye kubiraba kesho usanga umuntu yambaye birebire ari umukizwa
yego urashobora gusanga kandi adakijijwe kuko burya ngo hakizwa umutima ntihakizwa inyambaro arashobora kuba yambaye birebire ariko mu mutima wiwe adakijijwe arashobora kuba vyambara par condition par exemple y'abavyeyi ari abavyeyi baguha itegeko ati utambaye uku we nturi umwana wanje rero ngaho ucuvuga ati reka nkizwe ku mubiri ariko ku mutima nguma kwako wowe urashobora kwemera ko hari abantu usanga nk'ubu yambaye nk'ijipo ngufi cyangwa ikanzu ngufi cyangwa ipantaro ya deshire akakubwira ko ari umukizwa wabo vyemera mugabo nashaka kubabwira ko ijambo ry'Imana kwanza rivuga ko abantu bazotumenyera ku byo twama ntushobora kumbwira yuko ukwambara impuzu ngufi intege zose ziri hanze canke ngo wambare deshire ngo canke ngo ucumbwira ngo urakijijwe aya kandi bavuze ko hakizwa ku mutima hakizwa premièrement il est vrai hajya navuze mu mici ibiri rero kenshi kandi ikintu cose kigaragarira mu donc ibintu donc ico uri cyane cyane giserukira mu byo hanze rero mu gihe uyo mwana baba bamugira kwambara birebire mu mutima we ntabatagakiza afise mugabo le fait yuko yambara kikwiza hariho ama obstacle n'ama circonstances amwamwe atazomubona nk'uyo mwana nta muhungu ashobora kumwaborda bamwe ngo batse yambaye impuzu ndende Bega hariho barrière umuntu yubakira mu buzima wambaye neza ukikwiza nashaka kubabwira yuko nibigeragezo biba bike nivyo vyumva ko ari nivyo vraiment ndabizi nivyo bon umuntu urabona baje abantu usanga kudaguhamagara abantu akenshi usanga baba bafite igituma babahamagaye babonye ariko umuntu yambaye akikwiza nibazi yene bamuhamagara nyene biragoye bagreta we kubgawe umukobwa ari independent abameze gute umukobwa ari independent premièrement n'umukobwa yamaze kumenya identité yiwe icari ikintu cama cica abakobwa benshi muri buno buzima niyimenya nta self confidence afise umukobwa ubundi yiyemera niyo independence ntitangurira hanyuma kuba independent no kwimenya identité hanyuma no kuvuga uti kanze kumenya identité uyimenyera muki uyimenyera donc identité uyimenyera kuyitanga umuntu wese aba independent bivanye nk'u Burundi twabaye independent car il y a eu un héros rero mu buzima bw'umuntu ategereza kugira umu héros quelqu'un kugira ngo abe independent rero uhitamwo ukubera donc umu rédempteur rero kenshi benshi bakunda kuvuga ati premièrement ba independent cyangwa independent muri Kristo Yesu hanyuma maze kumenya icondi kati ndabigaragariza mu bikorwa rero niho rero utangura nawe kuvuga uti nk'umuntu yigenga gira ntangure nkore ivy'iterambere vyungukira igihugu bigatunga n'umuryango wanje aho umuntu ashaka kuvuga ati really ndi independent cyangwa ndi independent ba umukobwa wewe wibaza umukobwa ari independent financièrement wewe ubona ko nka wewe uravyifuza kuba independent nyene du côté financière cyane gose kandi biranaryoshe biryoshe nikiye ciza rero kuba uri independent financièrement kuba uri independent financièrement premièrement biragwicubahiro l'honneur urazi kuba wo kwifuza par exemple gamumenyesha amakuru ukifuza gufata indege ufata vol ukifuza nko kugenda Dubai Zanzibar ariko ivyifuzo bigaherera mu mutima kubera atanyene utafise bishoboye ariko ubundi ubishoboye icifuzo kiraza hanyuma kikaba realize mu mwanya muto mugabo rero note bien hari abaca bashaka kubigera ko baciye mu nzira zitarizo aho ntibaba ba independent ari independent yo on abadependa ku muntu kanaka sino mukobwa ari independent agumana umunezero kuko avuga ati ntawe nsaba nta muvyeyi ngora jewe ntijewe nyene kandi amahera buryo ukore araryoha cyane sico kimwe nayo baguhaye oya kuko umuntu wese aguhaye ikintu ciwe abagufise ko un certain autorité ego aho hari ububasha karaka bagufise ko kuvuga ati ujya muntu arafise ikintu canje kanaka ari ibintu kanaka ndamuha rero arafigufise ko ububasha wemera wanka ndagutegeka wemera wanka kuko hari ikintu undonderako ego ba nyene numu wariyo udependa ku muntu like ugasanga nk'ubufise nk'umuntu mukundana ugasanga niwe yakuguriye nka telefone
urumva abafise autorité yo kuvuga ati muri Yego. kumwe ati iyo telefone Bien ibintu sûr. ndaho. Ariko mu gihe ari uba warayiguriye Yego. nawe naratinya kubikubwira kandi no mu kubikubwira aragusaba si kuvuga ngo aragutegeka Yego. mpa telefone yawe dawe aragutegeka ati woshaka kuntiza telefone yawe ikintu ndaho kandi ngaho urumva haba hari umwo kubaha umuntu kuvuga umuntu umukobwa ari independent financièrement usanga basi bamwubaha Yego. kubera ko ikintu akeneye aracishikanako kandi akacishikanako wenyene Greta ndakubaze urazi ko basi woba ufise impano uramaze kubona basi nk'impano woba ufise Yego. Ndamaze kwibona nk'impano pomye amaze kwibona ndo muririmbyi dushishize ko gatoyi tararengana mana je ndakunda kumviriza umuntu ariko araririmba cane kumviriza umuntu ariko araririmba naho ntazi kuririmba ndakunda gusa kumviriza umuntu ariko aririmba live apana nyene ivyo Acapella. gatoyi Hatua zangu zaongozwa nawe, siangami, siteketei, katika wewe ninasimama, siteketei, ndani nadumu, oh, siteketei, siangami, uko nami. Murakoze. umengo gumubandanya nayo ndiko iyo tuvuye utayizi yo bravere yavuga ati bas abandanya yindi mpano bawizi ko Impano meruka kwibona ko burya nasanze nta kintu na kimwe umuntu atagira muriwe. Potentiel zose kuri no ushaka gushika ko cyangwa wipfuza kugira ziri muri wewe. Ubura umuntu azikabura. ego Jewe meruka kwibona ko impano yo gusigura kwa interpreta. Kandi umuntu yatumye ndayiyumvamwo ndayimenya ko ndayifise n'umuvyeyi wanje w'impwemu. Papa wanje asanzwe ndera mu buryo bw'impwemu. Buryo umuntu wese mu buzima buri umuntu amupushinga vers l'avant. Nta muntu numwe yigeze ashika ku kintu kanaka atasugumye atafashwe ukuboko n'uyundi muntu. Rero bisigura ati byose urabifise ahubwo tubura abantu batubwira akayerema ko ibyo bintu tubishoboye batumotiva kuko ari umuntu ashaka kubwira ati mumenyesha amakuru je ndabona ufise impano nini wari usanzwe uvyumva ngo indana ariko ukabura aho hera rero niyo mperuka kubona kandi umusambwira ati wowe urashoboye niwo musi naciye nshobora rero nimwakenera umuntu asigura neza urimi rw'igifaransa naho hazoba ari mu bintu international no kwenda bishoboye ko maze guhagarara imbere y'abantu benshi ntabwoba ugira uri imbere y'abantu ntabwoba mva yego ni banje gici kintu cya mbere kingora gutahura kuvuga umuntu ngene amenya impano yiyo uba jewe batukigerageza vyinshi kandi bitandukanye ariko simbona ati iki kintu nyene ni canje umva ndagerageza hose ndacirondera ndacirondera rero sinumva nyene nk'umuntu amaze kumbwira ati je namaze kumenya impano yanje bashaka kumenya wawe ingene yayimenye kugira nanje ndabe ko vyo nyigisha nkara ngene nzohimenya wewe urumva nawe tubwiye ati mu gihe uronse umuntu ayikabura niho uyimenya mugani ikindi kintu abasanzwe yarakakubonyeko abasanzwe yarakakubonyeko mugakabona ko n'ubundi nta kwiyemera ufise muri wewe kavuga ati ujya mwana hamwe biga bintu yo bidevelopa hamwe yoro nk'umuntu amufinance cyangwa umuntu amufata ukuboko umucoach mwiza umwentraîneur mwiza ujya mwana vraiment yoshika kure kandi uwo muntu burya bari umuntu agukunda kuko menshi barabona agatara kakira muri wewe bakagerageza no kukazimya nundi akabona akavuga ati ujya mwana ntegerezwa kukajya kantu mbona ndashobora kuzokamuduzamo ku buryo kizosigara ari ikintu donc kizobrilla izoba inyenyeri yaka gose kuko asanzwe agafise ndakabona ya rero mu buzima hari umuntu akubona ko ikintu akumva yozimya nundi akikubona akumva yo kudugiriza impano ego bon tugiye ku yindi kote ya nyene sanzwe menyereye mu majene ya kino gihe bon kote y'urukundo
ushobora kuvuga ati kudutandukaniza ati urukundo rw'ukuri n'urukundo rurimo profi ukabitandukaniriza hehe? hariyo amajambo bakunda kuvuga muri bibiliya ngo urukundo ngo ntigwihayagiza, ngo urukundo ngo ruvuga ibyaha byinshi, urukundo rurengera byose. Rero urukundo nyakuri numva umuntu akubwiye akubwira ko agukunda, uzomubaza tunkundira iki, niyakivuga ntazo bagukunda, kuko niyavuga ngo ndagukundira iki, umunsi uzoba utagifise cyangwa umunsi uzoba utarico uri, bisigura ko urukundo rwiwe ruza. Ariko hari umuntu akubwira ati c'est l'amour inconditionnel sans condition, ni wa muntu uvuga uti nukuri umubaje ati kwe gukunda urya muntu akakubwira ati nukuri nanje ntavyonzi. Abandi bavuga bati bon urukundo rutekerezwa kuba rufise basi ikintu umuntu yakubonye ko cotuma avuga, kuko umuntu wese afise ama preference yiwe akavuga ati je nkeneye umuntu ameze uko ubonye. Rero muri ico gihe uwo muntu nawe muboranamo nka karite zibiri izindi ntazibona, akavuga ati uwundi arafise la majorité y'ivyo nkeneye. Yego Urumva ko ngaho aba yaravye ivyo akeneye. Niyo mpamvu rero ndakubwira ati wowe uwo prefera iyihe, iyo onye iri inconditionnel canke iyo yindi arinda kuraba nyene ama préférence yiwe? bien sûr il y a différence entre la aimer et apprécier. Urashobora kuba uwo ashiramwo ayo ma préférence aba ariko araprecier, aba ariko aragira appréciation. Urashobora kubona nk'umuntu irya mbere ariko nko kuri scène ariko araperforminga nk'imano yiwe kanaka ikacimera nka coup de foudre, kazumva uramukunze denku mugana ashaka kukubwira ko atamuntu akunda umuntu atazi. Jamais ndakubonye rimwe ni flash, wowe umuntu wamukunze ukimubona ntuzi amamuko yiwe, ntuzi ama origine yiwe, ntuzi ngo akavuga ati peu importe. C'est l'appréciation. Uyo muntu ntazi ku différence aimer et apprécier. Kandi ubwo uyo appréciation azokubaza ngo n'urukundo mugo ko imisi izohera uzobimenya, izoba l'amour qui est éphémère. Urukundo rumara igihe gito, mumara n'ukwezi amezi abiri n'abandi uca wumva ati ngo shango sinkimwiyumvamo. Urumva nivyo igihe gito yumva appréciation ni umwanya muto. Appréciation ni umwanya mutoyi cyane. Kandi nawe wavuze ngo kugira umuntu ngo ahitemwo bazobana muri lo choix du conge, abantu je bamaze kwiga inyigisho nyinshi zabitegura kubaka, bariko barakubwira ati uguhitamwo muzokubakana nudondagura liste ndende. Oya uraba gusa ikintu kimwe naho byo ari bibiri biri essentiel, biri fondamental, biri primordial, ibindi byose nka wewe mu gukunda umuntu uragira ama préférence. Yego kuko nawe ufa gutora umuntu wese wo mwibarabara. Aya nibaza ko je ikintu cyambere mbanza kuraba nuko uwo muntu duhuje kwizera. Yego cyo kintu kirakomeye cyane. Cyakabi no kuraba neza ko uwo muntu ankunda urukundo nyakuri. Ngo rukundo nyakuri rubona gute? Urukundo nyakuri ngenda rubona urukundo nyakuri pomye umuntu ashaka kubabwira ko atari ibintu bigaragara, ibintu aguha. Hariyo abakobwa turakunda ama gift vraiment uko Imana yatemwe turamashuka. Kwa twaremwe kwanza twaremwe muri matière novuga gute, twaremwe nk'ibintu byama bifise ama besoin. Uko ama besoin vraiment y'umukobwa ntahera, umukobwa arakenera akayakarunga agashaka, kandi nico kimwe n'umukobwa naho muha miliyoni 100 acha kubwira yuko atari satisfied nta muntu aba satisfied. mugaba ko ibiremwa byo byabigeme vraiment biragoye. Nukuri unosha kujana nk'ahantu mutateguye kugura ikintu kaza umva ngo nakagenda gakenera nakuvuze ngo urakeneye kari muri programme, umva no kuza muradutahura abagabo n'abapapa n'amisore nuko Imana yaturemye. Hanyuma jewe kukibazo wambajije urukundo nyakuri ngo umuntu arumenya gute? Urukundo nyakuri si bigaragara. Nubwo bakobwa bavuga ngo ukunze ngo aratanga, arashaka kuba adafite ibyaguha, ariko mu misi yose hagati y'abantu babiri hariho communication iri spirituelle. Rero umuntu agukunda vya vrai uramwumva, sinovuga ngo uramumenya kuko umuntu umenya umuravye, ariko ibyo wumva indani ibyo bikumenyesha ko umuntu agukunda by'ukuri. Hari ibintu umuntu akora ukabona nyene ko agukunda by'ukuri. Urashaka kubona nk'umuntu akwitayeho, umuntu ababara ubabaye akaryoherwa uryohewe, umuntu
ata complexe canke abantu usanga bafite complexe d'infériorité ugasanga wewe bon tukiri aho nyene wowe ntushobora kuvuga ati dufate nk'ubu urashobora gukundana n'umuntu urusha ibintu cyangwa urusha amahera cane gose uzokunda nyene kumva ko umwubasha no mwubaha ahubwo nkarushiriza no kumwubaha turatandukanye none igiki kibasumba kubaha abagabo ngo nuko mubasumba ibintu munsigurire kanda kubwire basi difference je ko ndayibona bon ara mu rugo akenshi usanga umugabo ari bafite amahera kurusha umugore niko bimenyerewe niyo mpamvu umugabo ari batanga amategeko mu rugo yego niyo batanga kubera ko abakurusha umugore abakurusha amahera ariko mu gihe bihindukiye kandi turabatse kwibona kenshi iyo umugore ari warusha amahera umugabo akenshi aramugaye bon reka nshake ntange example dufate nk'ubu abenshi tuzi muba mu nzu y'umugabo mu gihe muba mu nzu y'umugore ubatswa bimeze gute wamutera induru nyene ukagira atakwirukanye oya burya ikibazo n'ubundi kigaruka ku mugore none kiri ku mugore nyene tuvuge nk'ubu inzu ni y'umugore n'imodoka ishaka bari y'umugore umugabo azokumari le chef de la famille umutwe kandi n'ukuri ntiwibaze yuko biba vyoroshe umugore ari watanga vyose nawe nk'umugabo mva kugiye hasi mugabo naho uyo mugore niko karyo yararonse kugira ngo agaragaze valeur y'umugabo mugana twabagore turagoye n'abigeme cyane kuri yo ka ni mwe muyera gusa wo kwikorera ndumi wavuga nyine ushobora kubaha biragoye cyane na hamwe muyera tukiri aho urashobora gutanga impanuro kuri abo bantu ubwa mbere watubwira ati abantu b'abakobwa basi baravuga ati gukizwa ni ku mutima hambwa aca wiyambarira uko ushaka kuko urashobora kuvuga ati none je ko nzi ko nsenga kandi nemera kandi bon ndagerageza kuba mu nzira nziza ariko kuvuga ko nambaye impuzu ngufi sinanibaza ko ari icaha canke wowe ni icaha kwambara impuzu ngufi kwambara impuzu ngufi ushatse kuvuga impuzu ngufi gushikahe kuko ngufi ziratandukanye bon hejuru y'amavi maze kwambara impuzu ugera hagura amavi uri umuntu yiyubaha nashaka kukubwira ko agateka karihabwa n'uyuhe mwamikazi canke sinzi ko mukunda kubona aba première dame abagore bakuru b'ibihugu canke abami canke les princesses muri amape akiri muri hwayo agifite amahwayome umwana w'umukobwa agenda yambaye impuzu ngufi mwabibonye hehe umwamikazi ari kwiza izo civilisation nazo zizotwica zizotwica n'ukuri rero wovuga ko iyo civilisation n'ukuri amashengero nayo usanga ariko bambara basanga n'abaririmbyi niko baba biyambariye nashaka kubabwira ko chaque église ifite doctrine yayo ukuntu ivyizegwa vyayo rero niwagenda kuraba hirya no hino uzosanga watakaye mugabo ico nashaka kubamenyesha hariho ikintu kimwe gihurizwa ko na bose canke na benshi sivyo nta mwana w'umukobwa ko kikandi ibintu byo guhena no kwambara nabi bifata abamama n'abakobwa je nta mungahena ndabona ivyo bintu nibiki nukuri sinzi nukuri ariko umuntu yiyubaha urazora ibintu byose bigendera hanze nta valeur babifise muga ca kintu kiba kiri muri musée amaze kubona tableau iri muri musée baragufactira amahera ngo nyene bayigize 20 ans enchère bavuga ati ibi nibiki muga bwa buntu bwose bugendera mwibarabara burya turashaka kuvugura mu kumahera makiya cyane donc kumahera makiya nico gituma ibintu vyiza biba binyegeje bigeme ibintu vyiza biranyegeje birafutse naye vyiyandarika ngaho yewe ivyiza biba bizitse nyene ni naco gituma n'inzahabu chini ya udongo mu butare kugira bayironke baratukura hamwe
bigakomera. nakaye kajambo wobwira aba bakobwa bambara impuzu ngufi kandi bakavuga ko ku mutima bakijije. Nagenda babwiye ko atagakiza kabarimwe, bafite juste information ko bakijijwe. Ariko no kujija sivyo. Sindiko ndajuja. Kujija? Sukujija. Nukuri sukujija. Nukuri nawe nyene hajya anye. Burya bavuga ngo akami ka muntu ngo ni iki n'umutima wiwe. N'umutima wiwe. Rero wowe barashaka kumva ari amahoro, ijambo ry'Imana rivuga ngo haragowe uzana iki ibitsitaza abandi. Bashaka kubona nk'umukobwa yambaye akantu kagufi no kurukabona mu nze yose ariko agenda amanura. Ariko agenda ari murizi. Vuga ati frame wasohotse wowe uri umwaka wasohotse utibona kuko hari n'abandi biculpabiliza. Ariko akavuga ati ubunyamuji n'ubu nyene ndi umunyagisagara afandovire. Ibintu nk'ibi nyene by'abantu baje bamanutse abagize exode rihare niko babiye ngo abateveve abatardivement venir en ville urumva nayo materme abantu bari barakoresha mwana ashaka kubabwira yuko hari abantu bavuga ngo kugira ngo uronke umugabo ubanza guhera ashaka kubabwira ati nabwira ndabwira ahubwo ariko bararonka abagabo ubu nabambara birebire abavuta nawe ariko bararonka abagabo ubu rero nabwira yuko n'ukuri umukobwa mwiza yiha icubahiro akagiha Imana akagiha igihugu n'umuryango wiwe arakwiye kwifata runtu. Umupfasoni burya abarundi bavuze umupfasoni ni iki? Ni umuntu anyegeza isoni ziwe, ni umuntu yibika yumva abika nyene urumva yaba ubwambure umuntu nyene yireserva muri vyose. Rero ibintu abakobwa bafise nuko Imana yaturenge n'ibintu biri très précieux, atari ibintu byo gushira hanze ngo umuntu wese ngo abone. Rero uramaze ko nako umukobwa yambaye neza akikwiza arabegwa kandi abamwiza cyane. Ahano ko tutavuze ibyo kwiyongera ko navyo bindi byinshi cyane nabone. Ego wowe ntuwisukisha? Mukuri sinisukisha ko umuntu wese agira choix y'ivyo akora. Ntiwisukisha? Oya. Okay. Ibindi biyongera ko nibiri? Ivyo niyongera ko cyangwa ivyo biyongera ko unukuri ashaka ko umwana w'umukobwa nukuri abirabure twaremwe mu buryo bwiza cyane size ko murabona umwana w'umukobwa yirabura bari très classe. Bashaka ko umwana w'umukobwa mugahura nukuri ukamuyoberwa ukabona ko amabara hari n'ibindi bintu basigaye bavuga ngo nta mukobwa ngo umukobwa ngo yirabura ngo wese ngo aracafuye. Umva hasigaye n'amavuta rero yabigenewe umuntu akera de ukera ku buryo mpuye na wewe ukusa sanga vraiment uri usomba n'umuzungu. Umva ibyo byose uri kuriyongera ko seulement tureke n'ibintu bya spiritualité tugiye mu bintu bya santé ibintu byose bikura ko melanine ururukoba Imana yakuremanye biza kudegrada donc aya ma rayon ultraviolet aza gupenetra indani araguteza ingwara canke ibintu byo kwiyongereza ko donc ni byinshi byo les rajouts niko novuga. Hari abantu bashaka gushira ko nk'ibintu mu mutwe bituma hari nk'umuntu ashita ko ibintu mu mutwe acagira allergie direct. Donc si spiritualité ariko ni la santé nayo nyene izamwe ndani. Rero kugira ibintu biri trop bituma n'amagara yawe atituka. Rero si vyiza kuguma muri naturel ni ikintu kiza cyane. Ku buryo n'umugabo wa musi yakuba ari gihe umugabo agutwara uragashugwe make-up inzara ziteye les fossiles plantes brésiliennes bavuga ngo human hair sinzi umva uragashugwe mubane uco twarinda canke mu gatondo uvyuka atatiro wasize yo azoba desi muga mwarahuye kuva umunsi wa mbere akubona uko nyene usa azovuga ati la beauté elle-même uracari wa undi nyene uracari super uracari umfate ntazotangara muri we uko yakubonye uko yagukunze ni kuzoga umusi imbere y'amaso yiwe. Ego turagushimiye cyane ku manuro utanze ku bakobwa ku ma avi yawe ku bintu bitandukanye twagiye turakubaza. Turagushimiye cyane no ku mwanya wawe. Murakoze. Turashimiye cyane n'abariko baradukurikirana bose twumvise byinshi bitandukanye ibijanye n'agakiza ibijanye n'urukundo ni byinshi kandi bitandukanye. Ndibaza ababikurikiranye bose hari abo byakoze koko bavuga ati uri karabwirwa ariyumva.
ndibaza hari abo vyakoze ko kandi ni benshi la majorité bon mwiki gihe ni benshi kandi ni benshi cyane. Turashimiye n'abariko badukurikirana bose tubibutsa ko batarakora subscribe ni Wagos TV ku ma platform yose YouTube, Facebook, Instagram na TikTok hose ni Wagos TV. Tuzosubira mu kindi kiganiro. Let's fly.